Ejo bundi turiko tubabwira intsinzi ya Iprona mu 61 twavuze ko Rwagasore ubwiwe yaharanira agateka k'abakenyezi. Dufate ko yari umufeministe. Mbega ijambo umufeministe ubu umaze kuryumva? Mbega iyo bavuze umufeministe baba bavuze iki? Mbega mu Burundi féminisme irashoboka? Niyo nkuru nyamukuru tuzakurabira hamwe no musi. Amahoro cane, ni David, nizere ko meze neza. Nkaho usanga hariho ibibazo duhora twibaza iyo twumvise ngo naka n'umufeministe. Reka duhera hanyene. Hari uburorero bubiri tugira tuguhe bwerekana ingene ibijanye no guharanira uburenganzira bw'umukenyezi bikiri hasi hani wacu. Bwa mbere, guserukirwa mu nzego zishigwaho n'amatora ku bakenyezi ni bice 30%. Ni kwibwirizwa shingiro ribitegekanya. Ikibazo nuko iyo hubahirijwe ivyo bice 30 umengo vyose biba vyamaze gutungana. Bisigura ko iyo ngingo itabaho abakenyezi batonaserukiwe. Aho muhava muvuga ngo turashikuje. Ariko reka basi tubirabire mu biharuro gato. Afrabu yatubwira mu mpera za 2021 ko abashikiranganje b'abakenyezi bari 5 gusa ku bagabo 10. Ba mustanteri ni 43 muri 76. Muri babura amatari abakenyezi ni 3 gusa kuri 18 mu ntara zigize igihugu. Mu bakuru b'imitumba na 230 gusa mu bihumbi 2681. Ubwa kabiri, birazwi ko umukenyezi w'umurundikazi atemerewe gutorana co kimwe na basaza we b'abahungu. Hari inkuru twababwiye yaciye ku kinyamakuru Agaseke yavuga ko bamwe mu bakenyezi ubwabo harababona ko gushaka ko umugore atorana vyazananye mu mahanga, ngo wo kwishinga kuvyigana atukubaka ngo rugume. Umukuru w'inama nshingamateka Daniel Geraz Ndabirabe nawe yasiguye ko ivyo gutorana kw'abakenyezi bitaragera. Hari mu kiganiro cabereye Muramvya muri Munyonyo 2021. Ati dusanga arabakenyezi bamwe bo mu muji hamwe n'abantu bize gusaba bivuga kandi bashaka kugira ngo basambure imico y'abarundi. Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu we yarakuriye inkoni ku gishitsi indongozi z'abakenyezi muri Nyakanga 2021. Yagize ati abakenyezi bobanza bakibagira ivyo kungana hagati y'abagore n'abagabo mu Burundi. Kubwiwe ngo niho kutubahana bitangurira. Ubwo burorero bubiri tuberetse aho hejuru buratwereka ko umukenyezi atanganya uburenganzira n'umugabo mu Burundi. Kandi tuvugishije ukuri ni bake biraje ishinga. Mbega ninde bibuza kwibandaniriza imirimo yiwe ukuri kwami? Karatsinda kuva kera narindi mu Burundi imiryango yubakiye kuri baseruko. Iyo ntunganyo niyo bita société patriarcale. Ugaca usanga abana bitwa amazina ya base bavuga bati umuryango wa naka, bakavuga izina ry'umugabo n'ibindi. Kuva kera narindi nta mukenyezi yaba umwamikazi w'u Burundi ngo agabe aganze hama hatwara umwami. Ariko ivy'ubu rero biratandukanye n'ivya kera. Amakungu agira ati umwana w'umwigeme angana na musaza we w'umuhungu mu burenganzira. Ishirahamwe ONU risaba amareta gukuraho ivyo vyose biri mu muco bituma haba ubusumbasumbane hagati y'abakenyezi n'abagabo, haba mu vy'ubutunzi, ivya politike no mu bindi bisata vy'ubuzima. Iyo ntambara rero ntiba yoroshe. Abagabo babumva ivyo vyiyumviro bishasha hamwe vyotsinda bizohava bibakura amata mu kanwa, haba kubijanye n'ububasha bafise mu kibano no ku bakenyezi babo. Hari abakenyezi n'abagabo, ego umugabo arashobora kuba umufeministe, baharanira uburenganzira bw'uko umukenyezi yo kwishira kizana nk'abandi bagabo biciye mu kugwanya ingingo zo mu muco wa kera zitera ubusumbane. Abo nibo bita abafeministe. Abo rero ngo usanga kenshi bafatwa nk'isimba rubebe nk'uko bivugwa n'umwanditsi wa Yaga mu gisomwa canditswe mu 2019. Uno mwanditsi ati kuba umufeministe si icaha. Mbega nawe ni kubibona? Dutandukira inkuru ngufi nazo. Umurundikazi Cindy Mutore ari mu bigeme 20 bahiganirwa gutahukana umusore w'umunyamafaranga Lamine Cissokho wo mu gihugu ca Sénégal. Biriko bibera mu higanwa rya The Bachelor rifatwa amasanamu rikaca kuri Canal+. Ubu rero rigeze mu gice kigira gatatu saison 3.
Mu duhimba tubiri episode tumaze kuba muri iki gice ca gatatu ca The Bachelor, uwo mwigeme yarahawe agashurwe kamwemerera kubandanya. Iyo utaronse ishurwe usezerewe. Ubutsindira uwo musore aca mwambika bague de fiançailles maze urugendo rw'urukundo rwabo rugatangura. Lamine Cissokho w'imyaka 34 niwe musore bahiganirwa muri ino saison ya gatatu. Iryo higanwa rica kuri Canal Plus naryo ryugururiwe abigeme bava mu bihugu vya Afrika bivuga igifaransa. Abo bishobora murayikurikirana iba kuwa kabiri isaha 4:30 z'ijoro. Umugambi wa diaspora wo kubaka digue ku nkengera z'uruzi Rusizi mu Gatumba warayohagaritswe na leta y'u Burundi. Imvo zitangwa ni zibiri. Nguretse ko atavyigwa vy'ibanze vyakozwe, vyoba bije gufuta utwigoro leta yakoze two gukura baba muri ako karere, ahubwo bikanatuma biha icizere n'abari baragiye ngo bagaruke kuhaba. Isiganwa mpuzamakungu y'imiduga hari dogozi ryaraye risozerewe. Nkuko tubikesha magazine Jimbere Patel Koran hamwe n'umufasha Can't Safe bava mu gihugu ca Kenya babaye abambere ku rwego mpuzamakungu. Valérie Bukera na Yunus Mohamed nabo babambere ku rwego rw'igihugu. Babaye kandi aba kabiri ku rwego mpuzamakungu. Desire Minani buramatari w'intara ya Ngozi ati turashima ko atasanganye ryabaye mu minsi 3 intara yari imaze yakira ingenzi. Yaciye yongera ko hagiye kubakwa inzu izokwakira ingenzi 300 kugira ngo abazohora bitabahari bazokwakirwe neza gusumba uko vyahora. Mwakoze kudukurikira, aya makuru muyasanga ku mbuga za Yaga na Iris News, ahanje tuzosubira ejo.